kubera tutavyumvise twese iyo ndabasaba batera akarembo kirundi gashikura ba Kristo kuza gusanganira Imana. Dukoranye ku izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Uramukama bamuhembeza bahembakeye kandi yifuje guhorana n'umukama. Niyo ndamutso umuryango w'abakristo watoye kuramukanya mu ntambwe y'isabisho. Uyu munsi turi kw'igerekezo rya mbere kwezi kwa 12 ku munsi w'Imana uheze twarangije umwaka w'amasobanana, none turatanguye uwundi utangurirwa n'ikiringo umuryango w'abakristo wise ic'umushikiro, kwitegurira guhimbaza umunsi mukuru w'ivuka ry'umukama wacu Yesu Kristo. Umwanditsi w'Izaba rya 44 atambutse uyu munsi avuga ati niwe mukama nerekeza umutima, Imana yanje niwe nizigiye ntaho nzomaramara, abanyuka nabo ntibazonyigamba. Niwe twerekeza kw'amaso tuzomaramara, kuko umukama yamashitsa isezerano ryiwe araganira igihugu ciwe. Nayo muvuye hirya no hino mu mpande z'iparuwasi yacu ndabivurije ikaze. Turi mu butumire bw'Imana, turabatumire b'Imana yadutumiye ngo tuyagire kandi tuyagire ijambo ryayo ritubwira kuguma tugavye turi maso ngo dusanganire umukama aza muri ikimenyetso cyo gukorana ngaha, ariko umunsi uri izina tuzoheza tukihweza imbona nkubone. Nifurije ikaze abavyeyi batatu bazanye abana baza kubatirizwa muri kino gisabisho Imana yabagabiye umunsi baje kwikengurukira mu kuzana ivyo bibondo vyije mu muryango w'abakristo. Dutere impundu twigine umukama ari mu kuza, ariko yaba yaje. Iyo dukoranye hose, aho babiri cyangwa batatu bakoraniye aba ari hagati yacu. Tumusabe rero muri kino gisabisho mu ntango tuyorore umutima wacu, abugire neza ijambo ryiwe ze kuronka aho rishikira. Ndirega ku Mana rubira byose imirimo bene wacu nacumiye cane mu vyiyumviro, mu mvugo, mu ngiro no mu koraga vyantegerezwa. Niko naracumuye cuma n'abizi cuma n'ibigirangana. Ico bituma ntabaza Mariya muhimbazo yamenye Bikira
n'abamarayika n'abiranga bose na mwebwe bene wacu musabire ku Mukama Imana yacu. Imana rugira byose nitugire ingoma maze nemara kuturekura ibicumuro byacu iduhe ubuzima budahera. Dusabe. Mana mushobora byose waduhaye ingabire yo kwemera, turagusaba rero dukomeze mu mutima wo gusanga n'ibikorwa byiza Umukama ni mukuza kugira ngo tuve kuzosangira nawe mu bwami bw'ijuru. Tubisabishije Yesu Kristo umwana akaba n'Umukama wacu, Imana musange ubuzima n'ingoma hamwe n'umutima mweranda ubu no mu myaka yose. Ibyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ngiri yazwe n'Umukama, igihe kiregereje cyangwa nzorangura ijambo naraganiye umuryango wa Isirayeli n'uwa Yuda. Muri iyo minsi nzotera mu nda ya Dawudi akabuto k'ubutungane kazobyagiza ingingo n'ubutungane mu ntara. Muri iyo minsi igisata cya Yuda kizorokoka, Yerusalemu nayo igume mu mutekano. Ngiri izina bazoyitazira, Imana ubutungane bwacu. Iri ni ijambo ry'Imana.
twebwe nyene, maze naremeshe imishaha yanyu mu bweranda butagira amahinyu imbere y'Imana Data wa twese, gushika umunsi umukama wacu Yezu azoseruka azanye n'aberanda biwe bose. Mu bisigaye bene wacu turabinginga tubahanura mu mukama Yezu, nk'uko mwigishijwe natwe ingene mutegerezwa kwigenza no kunezeza Imana, niko mwigenza ubu, noneho n'abariko mubirushirizaho. Niko musanzwe muzi ya mabwirizwa twabahaye kubw'umukama Yezu uko ameze. Iri ni ijambo ry'Imana. twereke mukama igihugu cawe, ejo utabaza urukiza rwawe. Aleluya. Horane n'umukama. Ibyo dusoma mu Injili yanditswe na Luka. Umunsi umwe Yesu yabariye abigishwa biwe ati, hazobimenyetso mu zuba, mu kwezi no mu nyenyeri, kandi no ku isi hazoba amaganya menshi mu bihugu. Igihe ibiyaga n'inzuzi bizokwasirana, abantu bazokwishwa n'ubwoba n'igihumura, biteze ibizoba ku isi, kuko n'ubukomezi bw'ijuru buzonyiganyiga. Niho bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu, afise ingando nyinshi n'urunazo rwinshi. Ivyo bintu bitanguye gushika, murambe muraramuye umutwe, kuko ubukire bwanyu buzoba bwegereje. Nimwirinde ibishanyo yoye gutimbira mu byo guhurahura, ibyo kuborerwa n'ibyo kwitwararika ubuzima. Wa munsi we kubagwako giturumbuka nk'umutego, kuko ari kujya munsi uzogwa mu bantu bose iyo bava bakagera. Nimwame mugavye rero, musabe iminsi yose, kugira ngo mubashe gukira ayo mabi yose aza kuza, mushobore guseruka imbere y'umwana w'umuntu. Twakira inkuru nziza ya Kristo.
nimwame mugavye musabe iminsi yose. Tugira amahoro ya Kristo. Ngomba twakire abasenze ngaho bwa mbere batari bamenye isengero yacu, batari ku rutoke, abantu basenze ngaho bwa mbere n'abari hariya hanze banyumve. Abo bantu nabo tutabahagurutsa tubakomera amashyi tubakira. N'abavukanyi baje kudusanga ijambo ry'Imana, twaravukanye muri Yesu Kristo, none byiza rero tubakira bisange. Nimwasubiye mwaje muva muzobabwire ko abakristo mu Ngagara babaramutse. Uyu munsi rero ibyo mugomba kuvuga ngo murabure mu ntambuko zibiri biransubiremo gatonya. Ikiringo dutanguye ubwa kabiri ndazagaruka ku ijambo ry'Imana turonse uyu munsi wa mbere, ubushikiro. Dutanguye ikiringo c'umwaka mushasha w'amasabamanana. Ico kiringo cama gitangurwa n'ikiringo umuryango w'abakristo wise ubushikiro. Ni ijambo bashize mu Kirundi rivuye mu Kilatini. Mu Kilatini iryo jambo adventus ryavuga umuzo w'umuntu akomeye, mwubahwa, ahambaye, agendera igisagara. Mu gutegura rero umuzo wiwe, ko byari mu migenzo yabo, barategura neza kugira twebwe iyo tuzi yuko turonka umushitsi tutagumiza uko ibintu byari bimeze, tubitegura neza kubera icubahiro tuba dufitiye uwo muntu aza kutugendera. Sikekereza ku munsi mwinjiye iryo sengero muriko murasukara, muzotumira abantu benshi kandi ko muzokwitegura neza. Sikekereza ko niri barabaririza ngaha muzoba mwarisubiyemo. Simvuze ko bitameze neza, oya, mvuga yuko hazoba umwiteguro uhambaye rwose mwiza, werekana ico mugira muhimbaze n'icubahiro mufitiye abazohaza. Ubu Papa yovuga ko azoza ngaha mu Ngagara, Papa Francisco ndabizi twokwita mu ziko tugavuma turabusa na kabiri kugira ngo tumwakire, kandi ibyo bariteka kuri twebwe. Umukuru w'igihugu yovuga ko azoza, twobitegura neza. Umuryango w'abakristo rero ufatiye kuri uwo mugenzi w'abaromani waciye nawe ugira uti ko igihugu c'Imana camaze imyaka n'iyindi gitegura gifatiye ku ijambo ry'abahanuzi umuzo wa Yesu Kristo, akaba yaraje muri Palestiniya mu biri mu bibazo, ati kw'ibyo abahanuzi bari baravuze byarambutse, niko rero abakristo kwitegurira uko umwaka utashe ico kiringo gihambaye gikomeye co mu buzima bwa twebwe abakristo. Yesu Kristo rero yaraje, sivyo mbeshere, ntitubikekereza, kandi byarabaye haraheze imyaka 2020 irarenga ku batanga guharura heze imyaka 5. Ko rero n'abahize kahise babonye bemeza k'uwo muntu bw'umuntu yaje ngaha mw'isi, kandi yigishije inyigisho yiwe n'uyu munsi ikaba icigishwa. Yaraje rero muri twebwe abantu, ko yaje rero ni byiza yuko twebwe tubyitegurira
nk'uko twitegurira mbere birengeye rwose atari umuntu asanzwe Imana yaje muri twebwe abantu. Tukibuka kandi yuko igihe yasezera abigishwa biwe yababwiye ati ngiye kubategurira ikibanza, ati nzoheza ngaruke ndabajane aho mbaye aba ariho muzoba namwe. Mbere n'abamarayika ngo basanze ariko barasenga barabwira abo bigishwa ati uwo mubonye agiye ati niko azoheza akagaruka. Umunsi wa mbere warabaye, umunsi wa kabiri turawurindiriye, kuko ijambo ry'Imana nk'uko ryavuze uwa mbere ritabeshe, niko n'umunsi wa kabiri uzoheza ukaranguka, kuko ijambo ry'Imana ribivuga kandi ridashobora kubesha. Hagati rero y'umunsi wa mbere wabaye wagaragaye n'uwo wa kabiri w'icese, ntidukekereza kuba tubwiye ati ndi kumwe nawe gushika ku mpero w'isi. Yama ariko araza iminsi yose, igihe cyose dukoranye twumviriza ijambo ryiwe. Yavuze ati aho babiri canke batatu bakoraniye mba ni hagati yabo. Ntidukekereza kandi ko mu ijambo dusoma ryavuzwe nawe, ntidukekereza ko aba ariwe ariko aratwigisha. Ntaza rero mu buryo tumenyereye, ariko Imana igumana natwe kandi isangira urugendo na twebwe. Umunsi rero w'icese turindiriye utegurwa buke buke na twebwe abakristu mu gusenga no mu gukora ibikorwa by'urukundo. Nico gituma rero ngoma ntanukire iri jambo rero Imana iduhaye uyu munsi. Mu nkuru nziza uyu mwanditsi Luka akoresha imvugo umengo irateye ubwoba, nka kumwe kera bavuga ibitito bagomba gutanga inyigisho, nawe akoresha imvugo bakoresha igenewe abo byandikiye. Mugabo kandi ngaha tubonamo ingene Luka avuga umunsi wa kabiri wa Yezu Kristo, ibimenyetso biteye ubwoba, ngo ibiyaga n'inzuzi bizokwasirana, ngo abantu bagaheza bakagira ubwoba. Ahandi mu bindi bice aravuga iby'intambara, aravuga iby'uruhamo n'ibindi byinshi rwose. Ibyo ni ibimenyetso biri mu buzima bwacu. Turamaze kubona ingene haba uyisegenya, hari abo bihitana. Turamaze kubona ingene mu bihugu bimwe bimwe habaye inyamugigima, hari abo zihitana. Intambara zo turabizi ko tumaze kubamo zitari kenya, ingene ibyo byose biheza bigahitana abantu. Umuntu yo kwibaza ati ko ari ibintu byamyeho, twamye tubona, ati nta gishasha kirimwo. Igishasha kirimwo nuko nimba Yezu ibimenyetso yabifashe ko nk'ibibura umuzo wiwe, ni ukuvuga yuko ubwa mbere turi rero hagati ya bya biringo bibiri, umuzo wa mbere n'uwundi wo mu mpera. Ni ukuvuga kandi yuko ibi bimenyetso biguma bitumenyesha yuko turi mu kiringo ca nyuma, ikiringo cyo guhitamwo Imana no kuyakira mu buzima bwacu. Ibimenyetso kandi hari abo bibera amaherezo yabo ngaha ku isi, hari abo birangiza ubuzima bwabo, bagaheza bakibonera bonyene, tukinjira mu kubona umwana w'umuntu n'ububasha bwiwe. Biguma rero bitumenyesha
yuko turi mu kiringo ca nyuma kandi twokwama twiteguye, twokwama tugavye udusanganire Imana. Ikiringo rero twinjiyemo c'ubushikiro kitwibutsa ko umukristo azi yuko ari ku rugendo, kitwibutsa ko umukristo yinjiye mu kiringo ca nyuma, ko kandi ibimenyetso bishobora kubera umwe n'umwe muri twebwe, bishobora kuba ikiringo kirangiza ubuzima bwacu bwa mw'isi, kikarangiza no guhitamwo Imana. Muri ibyo byose rero Luka agomba kuvuga ati ntibize bibarandura umutima nk'uko umenye mwamenye Imana, ati nimwabibona ibyo bintu muze murarambure umutwe, mumenye yuko ubukiro bwanyu bwashitse. Biri jambo ryo kurarambura umutwe, Luka agomba kuvuga ati ntimuze mutakaze ukwizera, ntimuze mwibagire yuko Imana yababwiye ati ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi. Ati ntimuze mwihebure nka bamwe batazi yuko atana kimwe co dutandukanya n'urukundo rw'Imana. Niko Pawulo yanditse igihe yandikira abakristu b'Abaromani, ati mbega n'iki co dutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ati n'inzara, uruhamo, ati ibyo byose naho bishika mu buzima bwacu, ati nta na kimwe co dutandukanya n'urukundo rw'Imana. Harashobora rero mu buzima kuzira ibintu bigoye rwose kandi bishobora gutuma abakristu tutakaza ukwemera n'ukwizera. Izaya bambe Yeremiya mu gisoma ca mbere yandikiye umuryango wa Israeli wari wagize ibibazo, bamwe bari mu buhungiro, ingoma ya Dawudi ntiyari ikiriho, arabandikira ababwira ati Umukama agiye kurangura ijambo ryiwe, atagiye gutora muri muryango wa Dawudi akabuto ku butungane aheza akavyure, ati kuko Imana yacu ati ni Imana butungane bwacu. Yeremiya yabahamagarira kugira umwizero yuko Imana idatsindwa n'inabi. Luka nyene muri inkuru nziza akaduhamagarira kugira umwizero mu biringo ducamo byo mu buzima bwacu bishobora kugora. Ati mwebwe abakristo murazi uwo mukurikira ko ari uwatsinze, ko ari ugendera hejuru y'ibicu. Ko mukurikira rero watsinze, ntimuze mugire ubwoba nk'abandi batamenye Yesu Kristo. Ati nimwabona ibyo biringo murarambura umutwe, mugumane kwizera, kuko tuzi yuko Imana yacu yatsinze. Ati ico mubwiza kugira ni ibintu bibiri mu buzima bwanyu: mwirinde imitima yanyu ntitimbishwe n'ibyo guhurahura, n'ibyo kuborerwa, n'ibyo kwitwarika ubuzima bwonyene. Ati mwirinde. Iri jambo gakomeye rwose. Mu gice ka kabiri nako ati mwami mugavye musabe iminsi yose, mwami mugavye musabe iminsi yose. Turakenera mu buzima turimo kugira inguvu ndengera kamere, izo nazo tuzihabwa n'Imana, tuzihabwa na Yesu Kristo. Yavuze ati sindabasiga mwenyene, nzobarungikira umutabazi muzokwamana iminsi yose. Luka rero ati muri ayo mahindagu, muri ibyo bishika mu buzima, ati mwebwe abakristo nimurara umutwe, mwirinde, muheze mugabe kandi mugume
musaba iminsi yose. Hariho inguvu duhabwa n'Imana kubera tuyegera tukayisaba, tuzi yuko dusaba adukunda kandi yama turindiriye iminsi yose. Mwabimugavye musabe iminsi yose. Pawulo mu gisoma ca kabiri ati umukama bagwirize kandi abasagarize urukundo abasasagarize urukundo mufitaniye mwese. Umukama nabagwirize kandi nabasasagarize urukundo mufitaniye hagati yayo. Ibintu rero bibiri Yeremiya agahamagara abanyizera kwizera Imana, Luka akaduhamagarira kurara mu mutwe, Pawulo akaduhamagarira kuguma mu rukundo rw'Imana n'abantu. Niko kwitegurira ubana na Yezu Kristo, niko abakristo twitegura kuri uwo munsi tuzomubona imbona nkubone, amaso mu yandi, tuzi yuko duhuye n'uwo twahora duhura, kumbure tutamukabakaba, kumbure tutamukabakaba. Novuga rero ni porogaramu y'ubushikiro dutanga uyu munsi butubwira yuko ubuzima bwacu bwose ari ukwitegura no kuguma mu rukundo, no kwirinda, no kwama tugavye dusaba Imana. Niyo ngingo rero mbona, niyo porogaramu mbona twofata muri kino kiringo dutanguye uyu munsi. Ubuzima bwacu bwose ni ukwitegura guhura n'Imana. Nta muntu rero yitegura kuba n'umukunzi kandi n'umuntu ahambaye rwose ngo ari gutegura iwiwe, ngo ari gutegura aho uwo muntu ashikira. Dutegura rero guhwana n'Imana, tubitegure no mu kugaba, tubitegure mu gusenga, tubitegure mu kwizigira, tubitegure uko Pawulo atubwiye mu gisoma ca kabiri ati mugumane urukundo mufitaniye mwebwe. Tugwane urukundo dufitaniye. Ico umukristo abwiriza kurenza kw'abandi nuko azi yuko afise uwo yishimira, nuko azi yuko itara rya Pasika ritegerezwa kuguma ryaka, ryarindi rivuga yuko Imana yatsinze, atazoserwa ku bicu muheze mu mwihweze. Imana yaratsinze, uwo dukurikira yaratsinze, uwo dukurikira ari kumwe natwe iminsi yose, uwo dukurikiza ntashobora kudushiburira hanze. None rero twirinde, twame tugavye kandi twame turiko turasaba Imana. Ndabifurije mwese rero, na jewe niko nifuza ko mu mahindagu y'ubuzima tumenya gukurikira itara rya Pasika. Iyi porogaramu rero Mukama duhaye ati mwirinde imitima yanyu ntitimbire mu kabi, ati musabe iminsi yose, mukundane hagati yanyu, itubere amajambo atatu azoturongora muri iyi minsi mu kwitegurira umunsi mukuru wa Noheli, utwibutsa yuko nk'uko umuzo wa mbere waramwishirijwe n'abahanuzi warangutse, niko n'uwa kabiri uzoba ku ijambo ry'Imana ritabesha. Tugire Kristo. None rero umwanya wama ari ingabire y'Imana, umwanya wama ari ingabire y'Imana. Uyu munsi ni itariki imwe y'ukwezi kw'icumi na kabiri, itariki imwe y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka uheze
twarayigize n'iyindi myaka iri imbere. Ikiringo rero Mukama duhaye ni ingabire yo gusubira uhitamo kuba abakristu no kudatimbishwa n'akabi. Umwanya ni ingabire Imana ihereza twebwe abana. Iyo ngabire tuyakire rero, hanyuma ntitwipfishe ubusa. Ibiseruzi biza, ibiyaga byasirana, imvura igwa cyangwa itagwa, tuzi yuko turi ku rugendo kandi tugenda ahantu heza rwose. Nari kuvuga nti rero iyo twitegura Imana nziza, dutegura umutima wacu uhura n'umukunzi. Tugira amahoro ya Kristo rero. Umukama ni mukuza, muze tuhaguke dusubiremo rero ukwemera kwacu. Ijambo yarigize umuntu abana natwe, none ko Imana yaramukije twebwe abantu dusubire mu kwemera kwacu. Nemera Imana imerudende yaremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Nemera kandi Umukama we Yesu Kristo, umwana w'ikinege w'Imana, yabyawe na Data ata myaka iravugwa. Ni Imana iva ku Mana, n'umuco uva ku muco. Ni Imana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri. Yarabyawe ntiyaremwe, asangiye kamere na Se. Byose byaremewe kuri we. Yavuye mu ijuru bwa twebwe abantu kugira ngo adukize. Yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya, kubwa mutima mweranda yigira umuntu. Yongera bamba ku musaraba ku bwacu kuri Ponsiyo Pilato, arababara, arahambwa. Araheza ku munsi ugira gatatu nk'uko byari byaranditswe, hanyuma yera mu ijuru yicara iburyo bwa Se. Aje gucira urubanza abazima n'abapfuye, ingoma yiwe ntizohera. Nemera kandi umutima mweranda, Umukama ari we soko ry'ubuzima, akomoka kuri Data na Mwana. Turamusenga kandi turamuninahaza kuko tubigira Data na Mwana, niwe yabwiye mu bahanuzi. Nemera kandi Eklezia imwe nyeranda Katolika kandi ishingiye ku batumwa. Nemera ko ibatisimu kuri ibicumuro ari imesa. Dore izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzokurikira. Amen. Bene wacu dushame twetakambira Umukama ko yatuyagiye ijambo ryiwe, atabaza abantu bose amahoro ku isi, kandi azobaronse ubuhigwe mu ijuru. Nimwame mugavye rero, musabe iminsi yose kugira ngo mubashe gukira amabi yose adakuza. Turagukurira ubwatsi Mukama, ko wama utubwira ico twokora kugira tuze tubane nawe mu buzima budahera. Tugutuye abo ucishako iryo jambo ngo rishikire igihugu cawe. Abarongozi b'Eklezia uhereye hejuru gushika hasi, kugira bame bitanga ngo uyagwe kandi wubahwe kw'isi yose. Mu
mukama twumvire. Turasabiye ibihugu byacu, nuhunde amahoro n'ubutungane byawe mu bihugu byose biri mu njyane. Erekana mukama ububasha bwawe kugira ngo abo bose bitwaza ingufu zabo babone ko uri Imana itagereranwa n'abantu kandi ishobora byose. Nubahe inema yo gutegera ko ineza yose ubukuru bwose atahandi bwopfa atari iwawe. Mukama twumvire. Tugusabye tukwizigire nawe mubyeyi. Inzira zawe mukama zuzuye urukundo n'ukuri ku bazigama isezerano ryawe. Mukama nyene ubwiza bwose, wewe wuzuye urukundo n'impuhwe, rabagiza abacu bagowe bagwaye abihebuye, abo bose batabona intumbero y'ubuzima. Bahe mukama umutima wo kukwizigira muri byose na hose, bizere ko urukundo n'ubuntu bwawe utazobavirira no mu bibazo barimo nyene. Duhe natwe umutima wo gusabikaniriza abo bene wacu bose washize ku ruhande rwacu. Ibyo byose uduha kugira duhezagire izina ryawe. Mukama twumvire. Umukama aremera abamwubaha, akongera akabahishurira isezerano ryiwe. Twebwe wateye iteka ryo kuba muri iyi ngoro yawe nyeranda, turagukengurukiye cyane ko watwakiranye urukundo rwinshi. Wewe watuyagiye ku meza y'ijambo ryawe. Dufashe iryo jambo ritureme, tube bashasha bama bakubaha muri bene wabo, kugira nawe uduhishurire isezerano ryawe. tuzobane nawe mu buzima budahera aho byagiye. Tugire mukama abaharanira amahoro n'ubutungane aho tubaye. Mukama twumvire. Tugusabye tukwizigire nawe mubyeyi. Kubera tudashobora kuvugira rimwe, mu wese mu mutima wiwe ahereza Imana icyo abona agomba kuyihereza. Umukama Mana yacu n'ubwirukiro n'amagara yacu, utega amatwi ibisabyo twaseruye n'ibyagumye ku mutima, tubitumwe n'urukundo rukomokako. Turabye gusaba turakwizigiye, tubigusabije Yesu Kristo Mukama wacu.
dusabe. Akiramuka mizimperezwa ukura mu ngabiro zawe, maze kuba tubaye kwishikana kuri wowe tugira imana ku isi, abari kuzozwa kurokorwa nawe we mu myaka yose. Muri aya mashikana tumuhereje ikintu dutanguye kidutegurira guhimbaza umuzo w'umwana wawe, duhereje ibintu biza kubatirizwa byinjire mu bunywanyi bw'umwana wawe. Tubigusabije Yesu Kristo Mukama wacu. Orane Mukama. Irurusu umutima. Niko birakwiye kandi byose na hose. Wowe mukambye mweranda Mana mushobora byose kandi wamaho kubwa Yesu Kristo Mukama wacu. Aho Yesu bwa mbere akisha bugufi gufata kamere yacu y'abantu, raranga ibyo wari watekanije kuva kera na rindi, aducinze y'ubukiro bw'Imana. Yashatse ko hazogarukira ubwa kabiri mu nazo bwiwe, twoshobora kugabirwa imbonangone bya byiza twemerewe, tukubaha kubirindira umukwanga turi maso. Ico gituma twihezwa amareka bose uko bangana, tugashiramo n'abafise ububasha bose bo mw'ijuru, ngo duteruremo kwinahaza kandi twame tuvuga tuti Mana nzima niwe ubwerana nyabwo, niwe ubwerana bwose ukomokako. Nico gituma tugusavye uruke mutima mweranda, atagatu ndishikanwa ihinduke, itubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo Umukama wacu. Yibagira mufate agira ngo atangure gukora kwa byishakiye, yafashe umukate arawukengukira, arawumanyura, awuhereza abigishwa biwe avuga ati, akire mujye mwese, iki ni umubiri wanje uza gutangwa ubwanyu. Bamaze gufungurira kwakunda afata ikarisi yongera gukenguruka, ayihereza abigishwa biwe avuga ati, akire muno mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi izokwamaho, aza guseswa ubwanyu ku bwa benshi abakizi b'icumuro. Ivyo murabigire munyibuka.
rero mukama kiruhuka n'ukuzuka k'umwana wawe bagwereza umukate ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro barakenguruka baduteye iteka kureka imbere yawe tugushikanira inkunga turatakamba dushimitse umutima w'amena dukwanize hamwe aduha umutima umwe ko dusanga umubiri n'amaraso ya Kristo ibuka mukama keza y'isi yose uzuze mu rukundo ibuka umupapa wacu François umwepiskopo wacu Gervasi n'abo bose bashinze umuryango w'abakristo tuguhereje mukama igisebe c'umuryango wo muri kati y'icenda ugushimira ko wakijije serugo indwara y'umugongo ugakenguruka wabagabiye ibibondo ubuhire n'imihezagiro bakeruka n'imihezagiro udasiba kubahereza bagasaba yuko baba hafi iminsi yose ibuka kandi bene wacu bamaze kurenguka bakwita bize kuzuka uyu munsi turasabira Ildefonse Manirakiza Atanazi Banyezako Bernadette Bozako Prudence Nkengurutse Nshanda Bacekure Colette Bizimana Paulo Bamperekane Karoli Kabanyegeye Imede Sindaka Victor Ngendahoruri Judith Nyandwi Alice Kabuyenge Leonidas Kineza Darcy Nziza Dieudonné Ikuriyo Joy Fisto Iradukunda amaze imyaka 5 arengutse iwawe Antoine Bihafi Judith Ntihabose Yorana Nibogora Marceline Ndayisenga Antoine Ndikumana Beth Bazungiza Landry Dusabe Claire Abonimana na Martin Diganzwa ibuka nabo bose amaze gusezera isi mubakiri wawe bame muco nazo bwawe natwege tutakamiye twese turi ikigongo uze dusange nabo uzomudahera twame tukuninahaza turi kumwe na Mariya muhimbaza nyina w'Imana Yosefu mwana mukunzi wiwe abatumwa n'aberana bose baciye kuri iyi sara batoni bawe tubigusabije Yesu Kristo umukama wacu Ugiwe amenawe n'umuri wenyene gotera iteka ry'ugusengwa Mana data mushobora byose hamwe na mutima mutagatifu bongero ninahazwe mu myaka yose duhaguruke twese n'abana bahaguruke tugira tuvugire hamwe igisabisho c'abana b'Imana Mukama yatwigishije ati nimwasenga muvuge muti dawe ati kandi musabe ko ubwami bwe bwokwira hose niyo dutarika ibiganza tuvuge tuti dawe wa twese uri mw'ijuru ubwami bwawe bukwire hose ibyo ushaka n'ibigire ku isi nko mw'ijuru uduhe ibyo kurya bikwira umunsi uture kuri ibi bicumuro byacu kuko natwe turekurira abatugiriye nabi ntudutererane ibitwosha nabi yamara dukiza kabi Mukama turakuzamukiza kabi kose dutabaza muri iyi minsi turimo maze ugirwe wangu dukingira igicumuro twaba mw'itekane ritagira inkomanzi buri niriyuyigwe bw'ijuru nihindukira ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo
c'Imana gisaba amahoro. Tuvuge tuti Mukama Yezu Kristu, wewe wabwiye abigishwa bawe uti nabasigaranye amahoro, nabahaye amahoro yanjye. Urahira ibicumuro byacu, abanyaburu kwemera kwemezi yawe. Uyitabaza amahoro n'ubumwe, azishaka nawe biraguke. Wewe nyene ubuzima, ingoma yose. Horana amahoro y'Umukama. Amahoro ya Kristo mwese.
isi nayo izotanga ivyimburwa vyayo. Nibarahiriwe abatumire b'Imana, uyu mwagazi w'Imana akura abantu ibicumuro. Bikwiye gusoza mu mutima wanje, bavuga ijambo na rimwe umutima wanje ushikira. Ubu n'amaraso bya Kristo bituzigame dushikirize ubuzima budahera.
turokengukire Mukama kuduhaye akaryo gashasha ku gutegura umutima wacu guhura na wewe. Turakengukiye kwa dukuye hirya no hino ukaduhuriza ngaha kandi ukatubwira ijambo ryawe mbere ukanatugaburira mu binamaraso by'umwana wawe. Komeza rero muri twebwe ayo mabanga dusangiyeko uko rero dufashisha guca mu by'isi bishira umwanya uduhere ngo dukunde iby'ijuru twongeye twihambire ku byiza bizokwamaho. Tugusabije Yesu Kristo umukama wacu. Dukomeze eklezia y'umuryango mu kugira ubumwe n'urukundo no mu gusangira neza iby'Imana iduha. Uyu munsi ni Dominika ya mbere y'ubushikiye. Twaraye dusozereye umwaka w'amasabamana B, dutanguye umwaka C. Ibisomwa by'ijambo ry'Imana. Igisoma cya mbere ni mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ikigabane cya mbere mu 33 kuva ku karongo k'14 gushika ku ka 26. Izaburi ni ya 24. Igisoma cya kabiri ni mu ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye Abanyatesalonika, ikigabane cya 3 kuva ku karongo k'12 gushika ku ka 22. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko tushikirizwa n'abakamweranda ni ikigabane cya 21 kuva ku karongo ka 25 gushika ku ka 28 hamwe n'akarongo ka 34 gushika ku ka 36. Biramenyeshejwe ikigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya no gutanga amaraso ko bari ngaha murabitaba. Itangazo ry'ubwubako bw'ingoro y'Imana. Bakristu bene wacu nitugire Kristu. Kubera ukwezi kwa Munyonyo kwarangiye kuri uwa gatandatu, ntibyakunze ko dutegura icegeranyo c'amahera twegeranije n'ayo twakoresheje mu kwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2024. Ico cegeranyo tuzokibashikiriza kuw'imanza igerekezo ry'umunani Kigarama umwaka wa 2024, ari naho tuzokwegeranya amahera y'ubwubako bw'ingoro y'Imana. Murakoze, Imana ibahezagire. Ubutumire bw'abize mu bigo bya Don Bosco n'abagenzi biwe. Abize mu bigo bya Don Bosco n'abagenzi ba Don Bosco baherereye mu karere ka Bujumbura baratumiwe mu nama bahuza izobera muri sale y'ikigo cya Michel Archange giherereye ku
icabaza yoca kuri izi nimero 61 394 438. Bimenyeshejwe n'uburongoye abize muri ivyo bigo mu karere ka Bujumbura. Murakoze nitubwire Kristo. Bamutumira b'abavyeyi bazanye abana bashirira imbere, hanyuma umuryango w'abakristo bakire. Imana yarabagabiye ibibondo, none muje kubasabira iki? Muje kubasabira batisimu, kuvuga ngo bakubije mu muryango w'abakristu ko bazokwigana Yesu Kristo mu gukura kwabo, mukabareresha ijambo ry'Imana kugira umunsi w'izina bazoshobora kurugero rwa Yesu Kristo. Muri ico gikorwa muracereye. Mbona umuhagarikizi ngaha bangahe nabandabaze nabo nyene ko bazokunganira abavyeyi muri ico gikorwa. Ico gikorwa muracereye. Yego cyane. Ubwo ngo baracereye, none bane banje turabakira. Mumbaza abakristo ko bakiriye baremeye. Murabakiriye. Ayo mashi ikimenyetso cy'umuryango w'abakristo bakiriye, none ku izina ry'uwo muryango w'abakristo ndabakiriye, ndabagebe ko urumenyetso rw'umusaraba, namwe rw'abavyeyi naciye mubagema ko urumenyetso rw'umusaraba. Murakoze rero musubire mu kibanza muce mwicara hafi, tuzakurirwa batiriza abandi bashoboye gutaha. Nukore muhaguke dusabe Imana umuhezagiro, tugende twinjira mu kiringo cyo kwitegurira amaza Yesu Kristo, ati nimwirinde mwabe maso kandi mugume musaba. Iryo jambo ngene ngo twotahana kandi iyo turongora mwiringa ryose ko hashobora kuza ibigoye nzokwamaho, ati nimurara mu mutwe mumenye ko ubukiro bwanyu bwashitse. Horana umukama Imana rugira byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda, nibashure ku muhezagiro wayo kandi bakomeye